agatsirikwa ntigahere. Nta muntu n'umwe adafise ikintu muri we yokwita agatsirikwa ntigahere. Umva ndakubwire wowe uri kunkurikirana, mu bintu byose uzobamwo uzugerageze ureke kuba mu gufekinga ubuzima, ureke kuba mu kinyoma cy'ubuzima. Umva ndakubwire wowe uri kunkurikirana, mu bintu byose uzobamwo uzugerageze ureke kuba mu gufekinga ubuzima, ureke kuba mu kinyoma cy'ubuzima, kuko nugerageza kuba mu kinyoma cy'ubuzima bizotuma bigucereza gushika mu byo wewe wifuza. No faking ubuzima ugatangura kwitira imodoka utaragura, ugatangura kwitira amatelefone meza, ugatangura kwitirira ibintu birebire utarashikamwo, bizotuma wowe utihuta cyane gushika muri bijya wifuza. Reka ndakwibutse ko ari One Boy Valaskira from GNT Paradise KBBC muri kumwe kuri Miracle Tip 257. Uno munsi nje kugira ngo tuganire cyane ku ijambo mwabonye muri filime, ijambo byitwa ngo agatsirikwa ntigahere. Iryo jambo murabizi abenshi barisigura ngo namenye yo ruguru, ariko mu buzima busanzwe urashaka kurisigura uko wifuza, ushaka kurisigura ko wifuza. Nta muntu n'umwe adafise ikintu muri we yokwita agatsirikwa ntigahere. Ati bimeze gute mu buzima bwawe? Urafise bimwe wahora ukunda kera, bwa muntu wahora ukunda kera ariko umenga ntibukiri kuri level yawe, utinya no kubikora uri mu bantu. Ariko ndakwibutse ko iyo uri wenyene hari go bikumbura ugasanga wabisubiyemwo, bya bindi by'abana, twa tuntu tw'abana, ugasanga wowe nyene ubwawe nawe uri kura bisubiramwo. Reka ndakwibutse, ndakunyoteze cya gihe cya kera, ndakwibutse bya bihe bya kera muri ko murakina n'ababana za kombolewa, muri ko murakina n'ababana bya bindi mwara mwitaga by'abana. Uno musi ari gahoro bikumbura ugasanga ntibikiri kuri level yawe, ugasanga ntibikiri kuri level yawe, ariko biraza mu buzima birakuzamwo ukabyibuka. Reka rero tuve muri ibyo by'abana tuje muri twa tundi. Uno munsi ingo nyinshi ziriko zirasambuka, ingo nyinshi ziriko zirahera kubera agatsirikwa ntigahere. Kumbure wewe uri kuribuka umukobwa mwahora mukundana kera, uri kuribuka umuhungu mwahora mukundana kera, gutyo bigatuma usanga urugo rwanyu ruriko ruragenda neza. Ati bimeze gute? Ati gute? No munsi uri kurabona madame wawe ari byo mubona ukavuga ati uyu menga ntiyari level yanje, uyu ntiyari uwanje. Wibutse kandi mwaramugendana, mwambaranye umwanya muto, ntimigeze murarana, mwararyamanye ego ariko ntimwararanye, ariko ugaca wumva umenga niwe muntu we yari kuba wawe bwite, niwe yari kuba wawe. Ni hatari. Ariko ndakwibutse ko agatsirikwa ntigahere iyo kagarutse mu buzima bwawe, iyo bije muri wewe kenshi hari igihe bihungabanya ubuzima bwawe, ariko hari uburyo twabikora kugira ngo ntibizoduhungabanye, ariko ngene twabikora ngo ntibizogire. Si byiza rero kugenda wibuka usubira mu byahise ukabisubiza n'umutima wose. Jana pourcentage zikeye go bikuzanira wa munezero, ariko ntujana umutima wose, kuko byo gucereza bibagusubiza inyuma, ugasanga uratakaje urugendo wari uriko, birase kushika kure. Abantu benshi ndazi muri benshi mukumbuye iyo filime agatsirikwa ntigahere, mushaka ko partide bayizana. Mbega niki mwobwira Kristo izi muri izo Kristo muri commentaire, niki mwobwira abandi bantu bose muri commentaire byaga bagaruke babigishe muri iyo filime yanyu, mwiryoherwe mukugerane go cyane. Reka nabwiye ko ari One Boy Valaskira, narinje tuganire gato, tuganire cyane ibintu bito ibintu bigezweho, ibintu bigize. Ni One Boy Valaskira, ndakunda cyane. Ciao, hasta la vista.